duhejeje kubona ubunyene abana batari bake mwateguye, mbega ko mushyira ingufu nyinshi mu gwaruka, iyerekwa mufise n'iryahe mwo tuvuvurira ako kabanga natwe? Murakoze. Abana mwateguye musanzwe iki gihugu twarakigwaniye, naje n'umugwanyi. Rero ukigwaniye uguma wiyumvira aho coshika heza kugira ngo n'abamaze kuva ku isi bazovuga ati vyagenze neza, nitwagiriye ubusa. Ega ngaha hariho abana ba Burundi bapfuye, twe twari kumwe, mugenda ukazobona urusasi rumuciye umutwe, ubwonko bugusesetseko, ugacubwira abandi ati mukwege mutwara inyuma, turamuhambya, turamuza kumuhamba, bagiye abasoda. Abandi ukagenda ukabona acitse ukuguru, uwundi ukabona ijisho riravuyeyo. Mugabo bose bavuga bati igihugu ciza, ubu igihugu iratekanye, abene igihugu barajya bakaryama sawa. Mugabo hari kandi kakibuze iterambere. None kugira tutere imbere zo bigenza gute? Umuntu muretse acika ikinebwe. Mugabo umwana umubwiye uti uramenya yuko utegeza gukora ikiniki, mu Burundi bavuga ngo igitigororwa kikiri gito. Bajya tuzobigisha byinshi, tubigishe gupanga. Ejo bazo mu myaka 2040 hari bazo bafite imyaka 36, bafite imyaka 18, 15, 30 ningahe n'itatu. Mu myaka 2060 bamwe n'abazo bari abagenero, abandi bazo bari depite, abandi bazo bari umukuru w'igihugu. Hajya hazova umukuru w'igihugu muri bajya mubona. Nico gituma ibikorwa bibera ngaha ntibiri ngaha gusa. Mu mugambo twavuze ku mitumba yose, umwana wese ategurwa kuva ku myaka 9 kuduga gushaka kuri 17, agaca asimbira mu mbonera kure, naho nyine agabandanya ategurwa. Inyigisho tubaha ingene tubigisha nugira ngo tuzoronke abagwanira igihugu bahagarara neza, abasirikare, abapolisi n'izindi nzego. Tuzoronke abanyapolitiki, bya bibazo byose mubona muri ko murabaza bazobitorera umuti mugabateguwa kirikare. Twe turafise umupira ngaha murabona iki kibuga ni cy'umupira. Turafise academy. Abana dukinisha muri Aigle Noir n'abana twateguye ku myaka 12. Ubu rero barakubita umupira, bamwe begeranye bafise ubwanwa mubabarire bakabura niyo tugiye. Kubera iki barateguye. Naba rero ibidogo mubona bazocika bakuru bateguye, baraba kumwe ibintu, bahindukirira rimwe, batambuka intambwe adasigana. Ejo rero tuje dufise tuzosaze hari abantu nyene bapanze batanguye gupangwa bakiri bato. Yabibabwiye no mwishure erega aba bakurikirana abarimu nyene hariya ku mashuri. Tuzogira ahubwo tuzova tugira amasezerano n'umushikiranganje w'indero ari ngaha, twinjira amashuri hose tubapangireyo. Ega ntidupanga umugambwe, wabonye bamayize umugambwe, mwabonye bamayize umugambwe, ntidupanga umugambwe. Bajya bana sabana babagumya banga gusa bose, n'abana bapona barimwo, n'abana basenere, n'abana ba MSD bose barimo haje, kuko dupanga igihugu muri kazoza. Rero ingufu nyinshi tuzishira mu gwaruka kubera dukeneye ejo heza. Ivyo bibazo byose mwagiye murabaza bitagenda neza tuzobigisha bakure neza.